Turabaramukije bakunzi mwese mwe kumadukurikira kumbonesha kure heritage twongera tubaha ikaze muri umwanya atumba dusangire iciyumviro cy'uyu munsi. Uyu munsi ndifisa ko tuganira ku ijambo bita ukwihangana. Abantu benshi ukwihangana kurabagora kuko baba bashaka ko ibintu bigenda ku muvuduko. Ni benshi usanga ko ikintu bita kwihangana kibagora bakicishiriza mu nzira zabo. Turabibona kuri sogokuruza Aburahamu, Imana yamuhaye isezerano yamubwira ati umwaka ugeze nkaho ugeze uzoronka ikibondo, ariko abona biratevye atangura yo kwicira inzira aja kuvyara ku ncoreke, kandi Imana yari yashatse kumuha umwana ku mugore bwite. Murabona rero ko Aburahamu kwihangana kwamugoye akicira inzira agafata hakusi Imana itamuhaye. Rero n'abantu benshi nuko hari igihe usanga bafite isezerano bakabona riratevye, nimba ari ry'akazi, nimba ari ryo gukora ikintu kanaka, babona rero bitevye bagaca bicishiriza habo. Ariko muravye Isaka yagiye kuvuka haciye imyaka myinshi yo kwihangana. Rero nagomba ndagutera intege mwene data, Imana nimba yaravuganye nawe ukabona isezerano ko rirateba, ihangane kuko yasezeranye niyo kwizegwa no kubikora izobikora. Ntiwicire inzira, ntushake kuronka amanota nimba uri umunyeshuri, amanota yo ku ruhande yo gutirisha. Oya, iga hanyuma wimuke neza uronke bike, ko birivuga ngo bike by'umugororotsi biruta byinshi by'umunyakibi. Turasoma muri Yakobo 5:11, Bibiliya iravuga ngo bihanganye tubita abahigwe. Murumva bene data, abantu bihangana bita abahigwe. Ngo mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ivy'Umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yiyuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Batanze akarorero ko umuntu yihanganye yitwa Yobu. Yobu yashikiwe n'ingorane nyinshi, yarabuze amatunga, abana bibo barapfa, yahuye n'ingorane nyinshi, ariko muri izo ngorane Yobu yarihanganye. Bibiliya iricimwita umuhigwe. Hama birivuze ngo kwera uko kwihangana kwa Yobu, murabona ko inyuma Imana yamugiriye akagongwe. Haleluya. Rero bisigura ngo umuntu wese yihangana aba ari umuhigwe, kuko amaherezo Imana iramugiriye akagongwe. Niryo jambo nari nshaka kubasangiza, muba abantu bihangana, kuko abihangana bose nibo bahawe ivyasezeranywe, nibo Bibiliya yita abahigwe. Yesu ashimwe cyane. Hariho n'imigani imwe idufasha mu bintu bijanye no kwihangana, avuga ati buke buke bwashikanye mu rusiba ku mugezi. Rero nawe mwene data ihangane, Imana nimba yaravuganye nawe ntiyavyibagiye, kandi si umuhemu, ntabesha, iyo asezeranye arashitsa. Bishobora gufata umwanya muremure, ariko ihangane, hama Imana izoshitsa ivyo yavuganye nawe. Murakoze mwese mwashoboye kunkurikira muri kino ciyumviro cy'uyu munsi. Uhoraho abarabe neza, abahe n'umutima wo kwihangana. Murakoze.